umusaseredoti ahamagarirwa kwama yitwararika kunagura no gukabura ingabirano yahawe umunsi yatigwa. Niyo mpanuro Pawulo mweranda yashikirije umwigishwa wiwe Timote. Mbere mu gihe cyose bikenewe, umusaseredoti ahamagarirwa kwerurira Sekibi, akamwerurira, akerura n'abakozi biwe, ntapfana isoni n'ubwoba, ariko akagira ubweruzi bweranda, ubweruzi buranga umutima w'ubutwari w'urukundo n'ubwitonzi. Ubweruzi nshaka kuvuga sukuja gushira isoni nk'abantu b'isi, nk'abantu basekiwe yayo. Nshatse kuvuga ukwerurira Sekibi n'abo bose bamwiyeguriye. Basaseredoti yabipfurije ubweruzi bweranda, nabwo burangwa n'ubwiza. Ikintu ca mbere cyanga ubweruzi bw'umusaseredoti bw'umutumwa burangwa n'ubwiza, burangukira mu butungane, burangwa no kuba mukuri, kuba mukuri, kugendera ico waraganiye umukama, burangwa no kumira kwibanga. Kaka jambo ndiko ndabwira mwebwe badiyakoni, namwebwe muti haba mwatuga mu diyakoni, muri kaka jambo mwavuge ejo ku mugoroba. N'abakuru banyu baragashikirije Imana umunsi umwe. Kajya kajambo hamwe mwavuga muti ndemeye kumira ku butumwa ndimwo muri ekleziya, ntirondera inyungu kandi nkazorinda mucikana nkiri muri iyo ntumbero. Burya nayo majambo mwavuze nico cyumvira mwaseruye, nico rero mpamagariwe kama mugende nga mukamenya yuko ubw'intege za kamere muntu ataco mwoshikako. Erega ibanga umusaseredoti atwara ayitwara nk'itunga, mugabo atwaye mu nzavya zibumba. Hamwe umuntu anyereye gatoyi agwa kamena. Bene icubahiro banyakubahwa mwese, bakristu mwese muri ngaha, ngisho twasavye ko muza muradusabira ku munsi ku munsi. Ibanga ntituryitwaza, turitwazwa na mwebwe. Abatore ku busaseredoti bw'ibanga bahamagarirwa kwitanga batiziganya kugira ngo bakorere ekleziya, bari ibikoresho bizima vya Kristo. We mwungere mwiza yuzuye urukundo rw'ikigongwe n'ubweranda, akaba kandi ari we nzira, ukuri n'ubuzima. Ariko naho watera ubusaseredoti bw'ibanga aca ibikoresho ca Kristo, si ukuvuga yuko aca yuzura ingabirano z'ukudapfa canke z'ukudakomereka. Ububasha bukomoka kuri mutima mweranda yikwiza uramutegereza kubera abandi umusuku, akaba indongozi, akabuserukira Imana mu bantu, ariko ku butumwa aburangura nk'umusuku. Kubera yuko ibikomere bisinzikaza abandi ba Kristo, nawe nyene ubwiwe bishobora kumusinzikaza, ahamagarirwa kwifashisha ibisanzwe bifasha abandi ba Kristo kugira ngo banaguke bongere batambuke. Mbere kwifashisha abandi rero, umusaseredoti yobanza kuvyirukira nawe nyene kugira ngo aremye ashobore kuremesha abandi. Nayo ahandi aterwa n'uburuhe hakiri kare, ikiba gisigaye kuba no kuruhisha abandi vyonyene. Ukwihereza mu gisabisho ca misi yose
ukwirukira amasakramentu na cane cane ikigongwe n'ivy'ukarisitiya, ukwinagura amasabamana hamwe no kugurukira urukundo rw'ukuri, nivyo biremesha umusaseredoti maze agashobora no kuremesha abandi. None rero abakristu mwese muri aha, nagomba ndabasabe rwose ngo mushigikire ibanga ry'ubusaseredoti, murishigikire mu buryo bwose, na cane cane mu gisabisho no mu mfashanyo nziza, imfashanyo nziza zose zitandukanye. Ntimuhengeshenye na rimwe kwakira abasaseredoti y'ingabire zidasanzwe, kuko burya mu gihe batoba bahari hari ivyo mutokwiha. Umweranda Yohani Mariya Vianney, umuvunyi wa saseredoti, niwe yavuga ati, yabwira abakristu ati umunsi mwomara umwaka mudafise abasaseredoti, mwosigara musenga zirya mbeba zo mu rutara n'irya miserebanyi. None rero burya abasaseredoti bari n'ico babamariye. Mubashigikire rero mu kubasabira, mu kubahanura mu gihe cyose bikenewe, hamwe rero no mu kubafashisha ivyoshobora kubatunga. Mubasabire, mwongere mubazigame, kuko nibaba bazima bizoheza na mwebwe bibaseruke. Hamwe bozingama naho ntivyoteba kubagirira ingaruka mbi na mwebwe.